bakababara. Nivyo vyari bihari. Umwami akagira abaganwa akagushikaho akagira n'ivyariho kumanuka gushika ku muryango kuri serugo. Murumva ko cari igihugu itunganije kugira ngo indongozi zitunganye vy'igihugu ku neza y'abarundi bose. Mugabo hamaze kuza bakavantara, icambere bafashe vya bindi vy'igihugu cyose babigira gwabo, bica biba ivy'indongozi. Uretse gukoresha abarundi mukazo batabahemba, murazi ko bavuga bati ntunarye utuntu twiza, zana amagi zana amasoro, we ntuze kurya amavuta y'inka, ntuze kunywa amata, nturya amagi. Kandi iyo ngwara rero ndabwire nuno musi hariho abarundi bagitinya kugira igi. Inkoko azi yuko ariyo gushora kubakire, ayanka kugira igi. Ivyamwa abijana ngo nivy'abakire. Kubera iki? Ni ibintu vyinjiye mu muzirikanye w'abarundi. Ivyo bibaye nimwiyumvire kuva mu 1903 gushika mu 1962. Mwumve imyaka ihaciye, hapfuye amagenerasiyo angahe? Mwiyumvire umurundi yarageze mu bigero, sindaba wa undi yarafise imyaka 30, je mfate umurundi yarafise imyaka 18. Mwumve uwavutse bukeye, uwavutse haheze imyaka 5, mwiyumvire ayo magenerasiyo yose yapfuye umuzirikanye. Kuko ugize uravuga cari kimoko, ntiwavuga. Hariho iyo ndiko ndabisigura neza, mpora nerekana igicapo. Mu bisanzwe igihugu kimeze neza, gitunganije mu nyabutatu, aho bavuga bati abene gihugu nibo mushinge, nibo nkingi shingiro y'ubutegetsi bwose bw'igihugu, nibo babari nkingi ikomeye. Mugabo babihindukije hoho abarongozi nibo baciye baba ishingiro ry'igihugu, no kuvuga bari hejuru nibo shingiro. Guhindukiza rero ugarukane bimwe vyari bihari. Ingorane nizihe? Abagira ingorane ni bamwe bari hejuru banka gukoroka. Musonye neza amasezerano yarusha, baragerageje kurondera imvo n'imvano z'indyane mu Burundi, baca bavuga ngo n'abanyepolitike, ngo classe politique, ngo yabashaka kwimentena ku butegetsi kuguma hariya hejuru n'abandi bashaka gushikayo. Nibaza ko arujya murimwe numwe nyarucare. Nukuvuga yuko harabaye umuzirikanyi wahindutse, conscience irahinduka ku buryo wumva ko wize utegerezwa gusongarara hariya hejuru. Uburiyo nawe ibibanza biraharuye mu gihugu, biraharuye ivyo vyicara, abize ni benshi ntibashaka kwikwigwako. Uwo yamaze gushikaho rero abona ko yo bakorotse. Kubera iki? Nta ngazi ihari, ntiyibuka ko ari umwene gihugu. Ni ibintu nagendagendereza buke buke, muze murabe abize bashaka kwicara ukwaba iminsi yose, bavuga ngo abene gihugu ni bariya, abize sa bene gihugu. Haciye haba inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa, kuko uguma wiyotsa ko hari ikintu watwaye umwene gihugu, ntiwagiye kumukorera, uguma wiyotsa. Umwene gihugu nawe mwama mufitaniye ideni. Niho rero uzosanga abari mu vyicaro vya leta baca baja ku ruhande, abene gihugu bakaja ku rundi. Nico gituma kubera bya kimoko atawavuga, uzi yuko ushitse hejuru no mu Burundi muze mu vyumve avuga ngo niwe yica agakiza, arica agakiza. Urumva nk'ico kintu umuntu abaye umurongozi agacavuga ngo niwe yica agakiza, arazi neza ko bose bavyemera ko ariwe yica agakiza, agaca ashaka guhonyanga bimwe vyabene gihugu. Rero nta soni agira yo kuvyonona no kubitwara. Ingorane ntiyibuka ko ariko akorera babandi kubera wamuzirikanye wapfa. Rero iyo twicaye ngaha kabara karyo kugutahura, tukaza tuvuga tuti none ko bimeze uko, duhinduke rero. Guhindura rero ya triangle yarifise bazaho ukayimanukana hasi, iyo ndayicapuye niho mpora nca ndayibona neza, muca musanga
amatama ari hirya no hino ntuyasanga mu bo hasi nabo hejuru. Nico gituma ikibazo dufise guhindura Burundi no kubanza guhindura umuzirikanyi watwebwe twize. Tudahinduye umuzirikanyi ntaco twoshikako. Nigwo rugamba rero turimo. Ibi muvuga hari abarundi bamaze gutahura. Muzobona hari indongozi koko zikora zikabona ko ziriko zikorera abene gihugu n'abandi nuno munsi batarabitahura. Aryama neza azi ko abantu bafise ikibazo, akemera neza ko abene gihugu bashonjewe n'abahaze nta ngorane. N'uwundi nawe avuga ati ndafise ikibazo bimeze uko. Rero twebwe intumbero dushaka ko twese tumenya yuko turi abene gihugu ubwa mbere. Twese turaza kubimenya warize utize uri umwene gihugu. Ni wewe shingiro ry'ibikorwa byose biri mu gihugu. Hanyuma rero muri abo bene gihugu havamwe indongozi kuko ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Ntidushaka kuba impehesa. Muri twebwe abene gihugu haravamwo abarongora abandi. Abo rero barongora abandi nuko amafise umuzirikanye ko bari hahandi bagomba bafatanye nabo hasi gutyo niyo hejeje ikiringo uca witahira wimanukira hahandi wanyu. Mugabo aramaze kuvuga ngo waravuye mu bene gihugu ikiringo giheze ntushaka kugenda ujahe urahafise ko wabikuye ko usubira kubicara bwo gute. Rero buravye neza buza gusanga ari twe rudategera. Iyo tuba tubitegera tuba twaramaze gutera imbere kuko mutahe turawufise, tuba twaramaze gutera imbere cyane. Akara kagereraho kwigisha kugira ngo dukure ko bamwe bo hirya baze baje mu bene gihugu twese tuje. Murumva ko ari revolution. Nico twakubwira ko abize batigera bagira revolution, ntibahindura, ntibemera guhindura ibintu, bihomvye kandi rero bariko barategeka babihombeje. Mwebwe muri mu bihugu birimwo demokrasi, mubona washaka ibihugu birimwo amoko menshi muga mukabona barabanye. Mwebwe rero nimwe mwari mukwiye guca muza mutubwira muti bashe twebwe turi ubwoko, ni twebwe turyana n'abafise ubwoko bwinshi bataryana kuko mwe mwabibonye mubabamwo. Amvuze ngo twe dufise ubwoko bumwe nko ntihabuze ubunyene kubera wa muzirikanye wahomba woci avuga ngo twe turi ubwoko bumwe buke. Rega vutatwishe ivyo birimwo kugira ngo bagukuremwe umurundi gushikaho ubona umuhutu n'umututsi n'umutwa aho kubona umurundi. Ugaca ubona yuko uri umuhutu, umututsi ari umunyamahanga ataco mupfana, umututsi akabona ko umuhutu ataco bapfana, umututsi akabona ko umutwa ataco bapfana, umengana abanyamahanga bahuriye mu gihugu citwa Burundi. None mwagomba tucubake gute turi abanyamahanga twahuriye muri iki gihugu cy'u Burundi? Nyakwigenda Emile Mworoha niwe twigeze kwicarana ndamubaza ico kibazo. Ndamubajije iyo abahutu bavuye n'iyo abatutsi bavuye n'iyo abatwa bavuye. Murazi ko barazi kubitekinika bakabivuga neza. Nca ndamubaza nti none ngaha tuba muri aka karere turi kumwe n'ibihugu biri mu bwoko bwinshi. Nije naragenze ugiye Tanzania hariho intara y'ubuha ibamwe abaha bavuga igiha, abaha bavuga igiha. Abahangaza hariya muri ya ntara ya bugufi bavuga ngo bayatse Burundi bugira imwe abahangaza bavuga igihangaza s'abarundi. Hajya abantu bazo barivugisha ngo n'intara yacu genda murabe n'umwasanga y'umurundi numwe ndabemera. Hariya abahangaza hajya muri bugufi genda tuje ngahi Kongo ababembe bavuga ikibembe bifite n'intara yabo, abafurero bavuga igifurero bifite n'intara yabo. Igitwengeje rero hariho ubwoko bw'abarundi ngaho hakurya n'abarundi bafise umwami ubu bageze ku mwami umenga Kinyoni wa gatatu, bafise intara y'abarundi bavuga ikirundi. Kandi je narahamagaye umwami w'abarundi ngaho ndamubaza wewe uri umurundi? Ngo yego. None ko irya ntara batayitiye Burundi? Ngo ya. Ngo twebwe twifitiye ubwoko bw'abarundi tubana n'abafurera.
bo bafise intara, abafurero bifitiye intara yabo n'abarundi bafise intara yabo. Hanyuma nkandamubaza none wewe wawe murimwe abahutu n'abatutsi n'abatwa teka twe tuzi ko turi abarundi gusa. Ngaha mu Burundi rero uwo mutama namubajije nti mbwira rero hari ururimi rw'igitutsi ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igihutu ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igitwa ruhari? Oya. None ko ubwo rurimi rutahari tukaba twumvise ko abafurero bavuga igifurero abaha bavuga igiha, ururimi nukuvuga nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga, nta bwoko butagira ururimi. Mbwira rero ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'ubwoko buhe? Mbwira. Azi ko ari mu history ko namufatiye kuvyo yanditse be na Jean Pierre Keretse ivyo twiga mu ishure ko bavuga ngo abahutu bavuye muri region de Lac Chad. Ni hariya muri Chad womenya hari ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Ngo abatutsi bavuye muri region du Nile, ni hariya kuri Nile hariya muri Egypte hari ururimi rusa n'ikirundi? Atoya. Ngo abatwa bavuye muri forêt équatoriale hariyo ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Yemwe jewe muri Gabo ndamaze kuja inshuro zitari nke sinduva ururimi rusa n'ikirundi. None ikirundi kivugwa n'ubwoko buhe? Ubwoko bw'abarundi? Ubwoko bw'abarundi? None abarundi barihe? Barihe? Taravuga rero twumvikane. Ubu rero abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo twicare twirege, twebwe twaragiye inama turica ubwoko bw'abarundi, duhejeje kubwica duca tubibura ururimi rwabo, duca turatugwa iwacu. Ngo rero tuje inama twicare twirege, twirege ko twamaze ubwoko bw'abarundi turabumara turabuherengeteza, hanyuma duca tubibura ururimi rwabo. Murumva icyaha twakoze? Mbwira ico gihugu ingene wokizura aho gupfa gushika hupfa ukica n'ubwoko bwawe ukabwica neza ukabumara. Hari genocide ruti twagize genocide contre abarundi, ubwoko bw'abarundi twarabumaze. Tubuzure rero, tubuzure umwe wese yumve ko ari umurundi. Jewe ndabashimira cyane mwebwe abarundi mu bahanze, ndabashimira kurusha n'abarundi bari ngaha. Kubera iki? Mwebwe mwavuye mu Burundi abeshi ntiduhenda n'abeshi bagiye bahunze. Uburundi babuzunutswe kitakiri igihugu, ubona ko wopfuma wibera mu kindi gihugu atari Uburundi. Uwundi nawe nyene naho nuwagiye kwiga yace yita impunzi ati mu Burundi ni mu muriro udahera bariko barampiga. Igihugu uracemeza neza ko cica abantu kugira uronke ingene wigumira mu mahanga. Nuvuga igihugu wakizunutswe. Hanyuma umunsi umwe nza mbona mwese abarundi muciye muvuga ngo kuva ubu ndataye ya stati y'impunzi, ubu ndi umurundi wo muri diaspora. Ni ikintu gikomeye, hajya mwagize effort ikomeye kurusha uri ngaha, kuko mwari mu bihugu bimeze neza biri mu mahoro, murya mukaryama. Igihugu cyanyu ari igihugu turiko turazura tugikura mu kuzimu, mugabo muracemanga muracemera nimwihamashe. Ikintu kinini je ncavuga nti ari hako mundushije kwe. None yego nanje mugabo je navuze nti jewe emwe nta handi mfise, nta bundi Burundi mfise, nguma hapfire niho navukiye niho nzopfira. Je niko navuze, je nico tuba nikundira Burundi. Kandi rero umengana je hariho barabundogeye ko je niyo ngiye hanze ngahirahira kamara iminsi ibiri. Emwe ncankumbura Burundi, ncankumbura Burundi. Nico kandi ndamaze kubona n'abanyamahanga binje mu Burundi hageze ko ataha biramugora kwa amaduka. Jewe ndamaze kubwirwa n'abanyamahanga hari ikintu kimwe, aya mahoro ya dufise mu Burundi, je nasanze dufise amahoro arenze ko kurusha ayarusha ibihugu byari byifitiye amahoro bimaze imyaka irenga 100. Turabirusha amahoro. Kubera iki?
umaze kumva umunyamahanga kubajije ngo mbwira ibanga ry'Uburundi mu bijanye n'amahoro n'umutekano, ntigubajije kubera iki? Ngo nico gihugu ca mbere hari igisagara umunyamahanga atembera muri quartier zose atana hamwe yinona, ataco yinona. Ati jewe saa 2 y'ijoro ndaja kurya kabenzi mu Kinama. Ari umunyamahanga. Ati kubona rero jesho saa 2 y'ijoro saa 3 y'ijoro kuko yanyandikiye message ari mu Kinama ico gihe asaba ububonano. Hanyuma ati mwebwe ati mbwira ibanga ryanyu. Ni ibihugu bike kwisi umunyamahanga yiyerereza mu makartier yose atana hamwe ntiyagira aho bari mite, kandi byari bifise amahoro. Twere turi mu ngorane mugatugiza amahoro natwe twagize tuyagize. Ni ikintu gikomeye cyane. Kubera ikintu dufise amahoro no kubera abarundi twaramaze kuja muri bwa bwoko bw'abarundi ruca turavukana twese. Tumaze kuvukana ubu wewe ndagucungerera amahoro nawe urancungerera, nuvuga ntiwemera kwa huri hagira ingorane. Tukaba turi abantu, Uburundi n'abantu bazi kwakira n'abanyamahanga barabakunda. Ni igihugu cy'uburuhukiro. Iyi gihugu rero nitwe twari twaracanjanjwe ko ubu ni igihugu cyiza cyane. Aya mahoro dufise arenzeko. Nico gituma ubu dufatiye kuri ayo mahoro mubona ingene igihugu kiriko kirubakwa. Twese nta numwe atiyumvira akantu yokora. Mu minsi heze ntiwashobora kwiyumvira ibintu uzokora mu mwaka uza kubera wavuga uti nzoba nkiriho. Ntiwashobora kwiyumvira ngo nubake inzu uzoba ukiriho. Mbere washaka n'umuntu avuze ngo gira investis yubaka inzu ngo hoho ngo nzoyisanga basi umushinga aho wari uri. Umukango ngo yorore inka, yorore impene, uzasange baziriye. Ndi mu murima wabirimye, ntitwavuga ngo wabirimye se yabiriye. None twari kwinvestiza gute igihugu cyari gutera imbere gute? Uno munsi ndaraba je burya hari haruguru kwa haru hari yakontebe kwa haru. Iyo muduze ruguru mugiye nkajya muze muhagarare mu Kamesa murabe Bujumbura. Cyanye muhagarare hari ya kwa haruwa murabe. Uri kuraraba amazu yubatswe kuva mu 2010 gushika uno munsi. Arenze urugero. Zatenga ntijyari shamba. Zagahe bariko batwereka ibivyiza ntihari shamba. Sindahazi. Muguno muzi muri amazu ahari. Iyo mubonye ha mu gisagara basigaye bubaka aramagareri gusa hagati mu gisagara hambwiza buyenzi no kuvuga iki kare ntibara bapangahe ntizari impango bapanze none ubu ni kwereka aramagareri abari abapangayo barifite inzu zabo nabo none ubuzo ugupangira ucugira gute ucugira akabutike galeri niko bica bigenda. Ibizi byose nibimenyetso byuko umushinge witerambere twamaze kuwushinga. Twamaze none ubatse inzu azoca yubaka iyindi acaza n'undi mugore. Inzu yo kwamwe none ubaka iyindi ko na Jefisi wanje nta uzoyipanga. Nuvuga amahera wubakishije irya nzu none ko aho wayakuye haguma himbuka ayandi uroso uyakoze iki ntubaka inzu ucugira kandi kantu keza. Ucugira akantu kajanye no kugwiza umwimbu n'iterambere. Ugize wimbuye ucutanga ikori n'amatagisi. Amakori n'amatagisi nayaje niyo cyo yubaka amabarabara. Niyo cyo yubaka ibitaro, amashure meza. Niyo ahemba abo barimu, niyo ahemba abaganga. Nico gituma ntarategera na rimwe umuntu yize akingira ikibaba umuntu yivye itunga rya leta cyanyagize fraud. Sindiganda bitegera. Kuko no kuvuga wewe uravuze uti mejeje gufuta umucamanza umwe atatagisi bonetse nawe natamakore n'abatagisi ntiwejeje gufuta umucamanza aho yari guhembwa ntiwejeje gufuta umupolisi none uzoja kurondera ugucungerera umutekano kandi wamwishe yatashe none azokora adahembwa azokora atagira igikoresho. Burya abantu baramenya ko ayo mahera amatagisi n'amakori ariyo avamwo ibi byose tuvuga. Ukaza wumva ngo mu Burundi ntimugira amabarabara none amabarabara avahe ntava mu mahera amahera nayavahe. Hari abatazi kubera bya bindi nababwira azi ko ashitse hejuru ari kurya ntazi ko igihugu ari cyo kubakwa kandi cyubakwa na twebwe nyene abarundi. Sobana ngo amabarabara ni mabi none ngire gute amahera barayimba bakayazura ararondegwa. Ukaza wumva umuntu ashaka ngo amadevize
ntiwigera ushora hanze none uzoyakora he bazoyikorera bayakugemurire uyabwira bazoyikora kubera iki aka n'akandi gatego rero twaguyemo babandi bamaze kuja hariya umwene gihugu mu gihugu ntaca kimaze si wawe udazogikorera si wawe yagira iki hanyuma acavuga ngo nta ngorane muzohembwa ntimugire ikibazo imfashanyo appui budgetaire babandi bize nta kintu cica umutwe nk'umuntu arya ivyagusa urya ivyagusa utazi iyo biva appui budgetaire baratugoneka gushikaho twebwe bize twese tutigera tumengera igihugu gitera imbere erega ntavyo twari tuzi ko vyikora imfashanyo nzokubakira ibarabara nzokubakira ibitaro nzokubakira amashure twese duca baratugoneka tugumuko imfashanyo none twari kwigira hehe guteza imbere igihugu twari kuvyigira hehe jewe maze iminsi nza ndayaga n'abantu bafise amashirahamwe y'imbo butare abimbo butare je barabwiye neza bati erega we ivyo bintu ni ubizanye ivyo bintu twe twarimbira ubutare twishorera nta muntu numwe yadukorako urumva ntavyo bazi ko iryo tuga ry'Uburundi ari ryo riza kuba ku Burundi nyene ivyo babimbwije ukuri ngo ivyo ni wowe ubizanye none wumva ndakubujije tuntu ahora wirira atawe kwagaganya wo nkunda ndavugesha ukuri kare wahora wifatira ubutare ugashora ukarya ugacuca kwibakira izine mu bindi bihugu ugacugura inzu muri Canada none ubu ndakubwiye nti turashoye turazana sha aho wo nkunda kubera iki twaragize ibibazo nuvuga je novugisha ukuri kuva colonisation itanguye habaye ikintu citwa formatage on nous a formaté none ko baduformase kubera iki natwe tuto subira natwe tukiformata kugira dushireyo ivyiwacu kubera iki rega nivyo turingo niyo nzira nyene turingo dutegerezwa guhinduka duhindure conscience uko naho uvuga ngo wiza amashuri ameze gute none science sans conscience ruine de l'âme. Il faut d'abord être conscient igihugu cyawe uracumva urumva ko ari igihugu cyiza kuko iterambere ubanza kuryumva ukavuga ati none jewe muzobona nkora utuntu twishi narababwiye yuko mfise ibintu bibiri ndi ndongozi y'abarundi nkongera nkaba umurundi nuvuga ndi umwene gihugu sishobora kuguhatira wewe umwene gihugu ngo genda urime ngo nzorya nanje ntabonye ko biruhisha nico gituma kara abantu imbegete bijumwe wayigura ifaranga rimwe kubera iki ntiwamenye umuroho wavyo muguno munsi nawe urimye uravuga uti sha ndamwisha ingene kurima biruhisha gacenda mu ifaranga rimwe gacija kwinywera ibiyeri mu mahera nahembwa asigaye mugawe wago wadashobora kuronka agahuzo hagiye mbonye bamwe barabitwa abanyarucari bambaye agakostime ndaryoherwa cyane gasanga umumama yambaye agatenge keza ndaryoherwa mwarabonye ko Burundi bwahindutse aho muzi mwabonye Burundi burahinduka ubu urabona umumama agiye kurima yambaye agatenge kameshe hajya twaratanguye iterambere niko ujya nyene mugabo kare ntibamubwira na gatoya Uburundi rero dutegerezwa guhinduka mwe n'akaga tuba twicaye hamwe duhinduke guhinduka rero umwe wese arakora ico impano yiwe yamubwiye umwe wese jewe ni nabashoboye iki nkora iki kugira ngo nawe ushoboye iki umubaji siwe mufundi yubaka harakenewe ufyatura amatafari harakenera umufundi yubaka harakenera umubaji nawe aza gukora inzugi aza gukora sharupante harakeneye umucuzi acuri bati jewe igituma ngoma mvuga ko Burundi je ntavyo nzopfa ntegereye igituma atari igihugu ca mbere gitunze kwisi ntavyo nzotegera nararondeye muri ivyo bihugu biteye imbere ikintu baba bafise tudafise
sinzi ko mwe hari ico murabona bo bafise mwe mubayo twe tutagira tuvuge ko bafise inzu z'amabati amabati avahe ntava mu butare bw'icuma ntidufise ubwo butare je ni mu ndondera ikintu bafise tudafise ahubwo hari ivyo dufise batafise badafise tubafise ivyo tubarusha kubera iki ndababwira ikintu bafise tudafise umuganda kiriko kiraza ya conscience ndababwira nico bafise twe tudafise bariyemera bakumva yuko ndakunda icigwa nakuye ku ntare intare niyo muri dere wa mbere ese barundi bose bavera nk'intare twaba tukize kandi niyo ambreme yacu intare none intare n'umwami w'ishamba kubera yo bari nini kurusha ibindi bikoko byo mw'ishamba tuvugana ukuri nico gikoko kinini mw'ishamba inzovu niyiruta ntuzeye bifre ntiruta intare none intare niyo yoba ifise ingufu nyinshi cyane bagira irarusha bifre ingufu muganda babwire murazora binzovu ibonye intare ikijugumira umwami araje ararya ikijugumira igatagura kuboroga intare nayo tijewe ndarose icakura kitagura ati ndarose icakura kubera iki iriyemera iravuga iti je nta gikoko gaha gishobora kunesha suko ifise ibigufu vyinshi suko ifise igihagararo kinini mugabo kubera ukwemera iravuga iti jewe ntegerezwa kurya kandi nigico nihigiye conscience kumva yuko wewe wiyemera uvuga uti jewe Burundi je ndabona ko gishobora kuba igihugu cy'igihangange kiruta ibindi bihugu byose bizoza gusoma i Burundi uhejeje kuvyemera biba bihetse kuvyemera jewe tumaze kwicarana n'abanyamahanga benshi muga uwa mbere twataye kwicarana yantangaje yari uwo muri Suisse yari ambassadeur wa Suisse mu Burundi yaraje twari tugihe turi muri processus dope turazunguruka ku Burundi araba turagenda turashika Gitega turagaruka tuza turahagara ku dusantre mu 2005 murumva ko cari igihugu cyasambutse murahazi ngene hari hameze cari igihugu cyasambutse atanu umwizero ndibuka ikiganiro cyitwa ngo dukundane kuri radio television nationale ngo kundane ubundi nawe ngo biracashoboka bidashobokeye abantu bishobokera Imana murumva ko twari mu gihe cy'umwiheburo ata muntu yabona ko Burundi buzoba Burundi turiko turabona uno munsi cyara nimvira nkaburyo wari kwaduka avuga ngo Burundi ngo dushaka Burundi ngo bumeze ukubumeze umunsi wari kubivuga mu 2005 ntibari kuvyemera urabona iyi shusho y'Uburundi uno munsi mu 2005 wari kubivuga nta wari kuvyemera mugiye wiyemera uwo muswisa acambaza ngo je ngo sintegera ngo gituma ngo Suisse ngo irusha itunga Burundi ngo Suisse gituma iteye imbere kurusha Burundi hanyuma none nk'ivyo bibajeje kubera iki ngo ya ngo nawe mbwira igituma Suisse irusha itunga Burundi none nk'ivyo bibajeje kubera iki ni nkuko uvuga ngo mbwira igituma inka iruta impene je niko nabibona aca mbwira ngo umvize igitwanda bikubwiye ati muri gihugu gitoye ati na Suisse ni gihugu gitoye muri enclave na Suisse iri enclave ashirako ngo ntimugira susole ngo na Suisse ntigira susole naho kumbe twebwe iwacu biruzuye biri gabo kuzimu ati mufise igihugu c'imisozi natwe dufise igihugu c'imisozi ati ndababwira ikintu muturusha ati yo misozi twebwe iwacu n'amabuye ati namwe wanyu n'isi ndimwa no vuga hose wewe muraharima bigakunda none ko sako mari muturushije mwaca muduga none mweho mubeshejweho niki ntimbwira ngo twebwe yageze gutya tubeshejweho conscience aho igihugu gishobora kuba kitagira resource muga kubera conscience ati dutegereza gutera imbere kandi bagatera imbere Singapore ifise resource naturelle zingahe gantuze
Singapore tuvugisha ukuri none ntumuva mu bihugu bitandukanye bwebwe aha nta bavuye muri Singapore usanga abarundi bari mu bihugu byose jewe narasomye je ndabe Singapore ubwo butunza aho ibukuye ni hehe usanga akantu kamwe gusa Paul bafise irembo atahukatira atahari utegereza kuri camwo bacavuga batoke twe tuzokamisha irembo duce tuja gusuma none hari rosuruse raterese Singapore ifise ndaraba Swiss urumva iravuze ko dufise haca haza mu 2006 umudagikazi yarafise umugabo w'umurundi baje umugabo we yavuka muri Mwaro turaduga naho nyene twacimuramvya Gitega turaje wabo w'umugabo turasubira turagaruka dushitse Bujumbura yabajije ikibazo kimwe gusa ngo mbenga umuntu ngo yoba afise ingundu z'ibitoki zingahe umva yaravye aho twaca hose n'ibitoki gusa ati burya umuntu afise nk'ingundu z'ibitoki zingahe turashobora gusanga afise 100 ufise biki ugasanga afise 50 acagira ibiharura aho nyene ari inumira ntiyatubwira ashitse mu Budagi n'umugabo we bari kumwe yacagirisha conference de presse ngo avuye mu gihugu ca mbere gitunze kwisi conference de presse mu 2006 ngo avuye mu gihugu ca mbere gitunze kwisi yaharuye gusa igiciro c'ibitoki umuhwi ugugwaga urumva aca kwibara barabona imihwi hajya bacuruza ndibuka n'ubundi yaje abajije umuhwi bijya hando acasanga rigugwa amajana 7 muri 2006 aca bigura vyose aragura ashitse ahantu hari abantu agaca hagarara atanga ihando ati none nta nasandora nkoresheje ibitoki vyose aca bigura vyose ati iki gihugu umuntu abaho ku buntu ni cahe agaca azaratanga gushika mu Kamenge yaguvye azaratanga imihwi gusa hagarara atanga uwo mugabo jewe uri kubimbwira niko shiraha mu mutwe ubwa gatatu duhade umushinwa wewe yabimbwiye asa nuri ko arantwenga ati Burundi nico gihugu ca mbere gitunze kwisi ariko hari ngaha nyene yari umukose muri ambassade ico gihe nayo ministre de l'intérieur acambwira ngo abarundi ngo je ndavye ingene mumeze ingene musa ingene mumeze ati mukaba muryama kabiri ku munsi mukarya gatatu ku munsi ati umunsi mworyama rimwe mukarya rimwe ku munsi ntimworonke iyo mukwiza ivyo kurya ati none ahantu muryama urufise umwanya wo kuryama kabiri mukagenda mukicara mukarya petit déjeuner ukamara isaha irega uri kurafata petit déjeuner midi ugaca utaha ugasubira kurya ugaca uryama hanyuma nijoro ugaca usubira kurya ati mbwiza ukuri iyo muba nk'ubu ufata uti ngira mfungurire ku kazi nta mwanya mfise wo guta ubu nza gufungura ndiko ndakora ukaryama rimwe ati mbwira mwebwe itunga mworonka iyo muri kwiza aho rero simvuze hamwe ucuja mu kabare kurya amabrochette n'amahenekene mperuka ku mwekora bahaze kaze ndababwira utwo nza ndabwira abarundi umugabo agenda mu kabare icupa rya henekene rimwe ringana n'ibiro 10 vy'ibigori ibiro 10 vy'ibigori umva unyoye henekene zine uriye ibiro 40 vy'ibigori mukuri kuranywa ugaca uvuga ngo ubukene tuzobuvamo gute uhejeje kurya ibiro 40 vy'ibigori ugaca uvuga kuri umukene brochette uriye brochette zibiri brochette imwe nangahe ubwo bukene muze murabavugirwa ubukene ni mu kabare niho hambere hari imyidogo y'ubukene mu kabare cyangwa cyangwa none wewe aho no munsi wiriwe ntiwigeze ukora kuko ubu utubazanye ibibazo mbega ry'amasaha 8 ni 8 heures de travail cyanye 8 heures de travail ni 8 heures de travail ou 8 heures de travail tugana ukuri ngo
ni au travail pas de travail. Sewe ngitagora ya mabanga muri presidence abakose baridoga ngo iyo ritime yiwe nta muntu numwe yishobora. Jewe mfise amadosiye arenga 2,000 ku munsi, wowe ufise akadosiye kamwe, mbwira ingene ushobora kumbwira ko jewe utoja kuri ritime yanje? Kubera iki? Bazi yuko uri umufonctionnaire n'ukurya wicaye. Ndetse tuzotera imbere gute tudakora? Kubera iki? Nzohembwa amahera uhembwa avahe hazoza imfashanyo. Nabajeje abantu ayo madevize muvuga mwahora muyakura he? Ngereka ibintu mwigeze mushora hanze kugira ngo ngereke ayo madevize mwakura. Yari appui budgetaire kuva 2015 bacho bakupa appui budgetaire. None ayo madevize muyashaka he? Ari appui budgetaire mu Kirongo. Yironderere namwe twishinga amafrode. Burya ku munsi hashoka n'imiburiburi amakontenera 3 y'amavoka ava mu Burundi. Genda hagikobera murara nimumbwire hari dolari murabona ginji ku munsi hashoka amakontenera. Mugacuvuga ngo nta madevize. Aha mwese muri diaspora nta numwe yaje mu mufuka afise amahera y'amarundi. Mwese nta numwe. Tuyateranya yo mwazanye duce tugenda muri berube turabe muri reserve ko hari faranga $1 rimwe ginje muri berube. None siyo banque de reserve, siyo banque de reserve. Mwese nta numwe yazanye amarundi. Tugende muri berube bunyene mura okavuga ngo nta madevize hari. Ayo mwazanye yagiye he? Ayo mwazanye yagiye. Reka nibibazo nutubazo duto mwebwe muguma mwirengagiza utwagera duto ariko dukomeye. Nitwa dukomeye. Abarundi ntibanazi ni devize carico. Ntibazi ko ari hera de reserve litegereza kubikwa mu mabanki. Havuga ati babwira n'uwicendajuru. Abone cendajuru yo hari cendajuru ni kure. Cendajuru agenda ugaca mu cankuzo ugacumanuka uciye umuyaga ukagenda hepfano hariya mu mwonga kure. Umbwira ugiye kubwira umwene gihugu hari cendajuru urumva amadevize arakenye. Urumva ivyari vyerekana ko utazi n'icarico. Ngo amadevize arakenye wari mu kubwira utamarundi arakenye. Ti mu bisanzwe wewe nk'ubu wari kuba ufise inzu y'amabati nziza mugana uko utagira amahera nkwereke aho ukura amahera rero. Amahera urararema. Créer les richesses. Tu créer les richesses. Ugize uravuga ntabagaca kubwira ngo bisaba umutahe. Umutahe ni iki? Ugize uravuga rero ngo dutangure ngo bisaba umutahe. Sha. Igihe Imana yaremye isi hari ahantu mwigeze mwumviremye amahera. Mu bintu Imana yaremye amahera rimwe kwa kangahe? Ko kuwa mbere tuzi ico yaremye, kuwa kabiri ico yaremye, kuwa gatatu gushika kuwa gatandatu. Kugira iroke munsi windwe. Je nimwasaga ahantu yo yararemye ifaranga. None kuvuga ngo bisaba umutahe mbwira Adamu na Eva bari kugira babeho bakoze iki? Namambaza abantu. Découverte ya mbere ni découverte ya mbere abaye kwisi. Impuzu. Ahandi biriri vyamwuko nyene biri mwishamba. Mugabo umunsi Adamu na Eva bamenye ko bari gusa. Icambere bakoze impuzu. Nari bayiguze ku isoko. Bafasha amababi baraterateranya. Baca barambara. None ngiye sinde kuverteka. Bwa bwenge Imana yaguha kugira ngo umaze kumenya ikibi ucumenya ico wokora. Umaze kumenya uti iki kintu ni kibi. Jewe ndazi neza turi kumwe n'abanyaburaya nga kugira biyumvire ikoti nijya ivere. None hari imbeho yari ihari. Mugabo urya iyi imbeho yadukubita. Twari gukora amakoti. Mbwira ingene wogenda miguru wazi muri ya manage. Ntiyo gutema.
none simbuga itabanteje ubwira ingene wocu ukoje ucukora ibirato. Imana ibonye bakoze amababi yacivuga tereka ndabereka kandi kantu basi ikibereka ko urushata ariko rukomeye kurusha amababi. Cyatangura kwambara inshato. Umwana avutse aregwa basegura izosi yonka nyina, hanyuma umwana agacuka bakamugaburira bamwambika. Umwana akaja kwishure bamwambika bamugaburira. Kera twe twaba muri interna leta yaci ikugaburira pamu naho nyene ntuvuge ngo leta yakugaburiraga yari pamu. Twarima ibiki twararima kwari ukwirira ivyo baduhaye gusa vyifasha. Pamu ikatugaburira. Waja muri kaminuza bahaguha uryama bahakugaburira bagaca guhana buruse. Umuntu w'umugabo adashobora kwironderera akantu na gatoyi atanga uvu uhejeje amashure eforo nini komeye bavuga ngo genda udepose kajara diplome ka depose waja kwabura amatari bakaguha bonne merci gacu depose bagaca atanga guhemba. Nturigira wironderera uyicariye ngaho mu ntebe igiti urahembwe ngo ngira nubaka inzu credit garanti niki umushahara uvuye he leta iguhaye. No kuvuga ntuzokuvyuka guri kuhiga kuri hibanyi ntavyuzi leta ikakurihira yanzu kayubaka ikagoma iguhemba ukarihira umwana amashure uhembwa uronka. Hanyuma umusore izina ngo ntatukuvuka igira mutama itahira urapasuye injahe mpa ntekerera kuko mutantekereye ngiye gupfa bagaca gutekerera ukazorinda upfa utigeze wironderera. Mwari bwabimenye umuntu arashobora kuba hazi yuko azobaho ateze intoki gushika rinda apfa. Erega uno munsi niho muri kuvuga ibiture vyasatse mwibaza ko ibiture vyigeze bivaho. Kuba korone nta biture vyari bihari ko bari ivyacu vyose twari dufise ayo tubaha ntibari babitwaye vyose. Ubu ndaho cyakubwira ati garukana zana kubera manque de conscience. Wowe ukibagira ko uri au service. Urazoraba abarundi benshi bose bumva ko bakwiye kwa ama service mpakazi ngo narindi kwigira gatatu ngo burya nabuze umwanya wo kuza kukuramutsa. Iyo mvuze ngo nzobonana n'aba diaspora abaza kwiyumvira ingene azofata ikonje murakora nta kuntu mwopfa gaho umwe wese yigishije nk'abarundi batanu gukora gusa mukigisha. Muramaze iminsi mwumviriza murankurikirana mvuze nti basi erega abazungu bo barabanje barakora 24/24 hanyuma babonye batunze bacavuga bati none ko dutunze dufise reserve reka agataya akazi na muntu dukora amasaha 8 gusa. Mugabo babanje gukora anga twebwe natwe ducatuvuga ngo agataya akazi na muntu dukora amasaha 8 gusa iwanga wangiresha ikintu citwa gukora ni munyigishiriza abarundi. Je munyigishiriza abarundi nkabona umurundi avuye ku kazi aca yiruka gukora utwiwe. Hari igihugu ibyiza no kubivuga muri gira mwumva abaganda bavuga ko bakenye hari wigira vyumva mwivyo kurya birazivye buganda muri gira vyumva hajya mwibaza ko hasoma bangahe Buganda. Muze murabe ntarigara ry'akabare Buganda imbere y'ijoro murabona Ibugande bava ku kazi ambute yaje biruka bagiye hehe gukora utwiwe muhira. Uzosanga yorora usangera rima agaca ashika akantrete n'utuntu twiwe ahejeje hajya mwijoro nkasama y'ijoro agaca yoga agaca agenda rero kumviriza agahita kwibare. Nico gitumwa mutazokuva bidodomba. None cyari nuwambajije ngo mbe wewe none nguronka umwanya ngo ivy'uburimyi kubijamwe ryari. Umuntu none utazi kwiyogura kwipanga. Mugari ikindi namambwira abantu wowe ushaka kuba umufonctionnaire wicaye mu biro ugaca ushaka no kugaburira inka ntibikunda. Nico itumuze ubona umuntu afashe imodoka ya leta kamyonete akayikubitamwe ivyatsi ngo ashiriye inka utegeza guhomba.
hariho uwuzi korora muhakazi none ntazohembwa mu byo yimbuye ugitangura biragoye nyene mugabo umaze guca ugwevu ndazi yuko abakozi bahembwa mu mahera bimbuye ndabwira no yenda guhaya harayo mfise ari wampaye mugaca avuga ngo muze twagurishije itoni 15 z'ibiharage twagurishije itoni 30 z'umuceri twagurishije amata twagurishije ku munsi none gamuze uvuze ngo nta kirimo woduhemba urumva mbansinzwe ndabahemba kandi neza nico itwa ndababwira nti basi tugire duhindure umwe wese ahembegwe ico yakoze akaya kantu mwagize ko kugira amahiganwa nararyohewe cyane koko katumye abantu biga kumva irijya higanwa umwe wese akavuga bica bibinjiramwo hanyuma wa muzirikanye rero ugaca uvyuka hajya mwangiriye neza muze mutangura handi naho mutangure kwigisha ingene mukora mukagira ama conference titwe dukora ijoro n'umurango uwo muri diaspora rose konja acaza ariruka muri bwa bworozi bwiwe emwe hajya bijya mwanyeretse hajya ntugire ngo ivyo ntazi nibike kwe aba diaspora agenda bagende mwico ujya mwabonye yoza ingurube ujya ngiyiwe ahose ni ubwa mbere ndabibonye aho umuntu ingurube koza arasigurira imvo yabisiguriye n'umujana aracari muto arasigurira habanje navuga muga nawe hari icucu homba nijewe ego nivyo ndazoza muga sindazogesha isabuni ni kubera aside yocija mu mase ngaca ngira ikibazo ngiye gutabira amase ngoya ngo nanje burya ngo mbanza gukoropa gakuraho ayo mazi ari mu isabuni ntaja hariya mu bishimu birimwe amase rero mba baransinze kuko nabona nanje ko noca mpomba amase mwarabonye ntuzeye Jackson ari ngaha mu Cibitoki naragiye ntije ndaba uwo muntu yemeye akaja muri gipeiza nyene akicarayo ndagenda imugwi ndamanuka muri urya mwonga bamwe saka kazu keza bijya rero ngici cigwa mwamuduhaye les paysans muri sazo nibo batunze kurusha les serviteurs ega service public uri muri service wotunga gute kandi uri umuserviteur uri umuserviteur abantu bose aba fonctionnaire banza wemere kuri umuserviteur none ushaka gutunga utungiye ku vyabene gihugu gukora rero ni kintu gikomeye cyane umuntu yoshingirako hama namwe mukaza muraduha ivyo vyigwa bonne gouvernance muri mu bihugu birimwo intwari bereye bonne gouvernance aho ishinze imizi yego nivyo hari n'abari mu bihugu hari mauvaise gouvernance kuturusha remwe baza turabanyuma kuri gouvernance none jewe yo turi mu manama cyari abambazi banga ryanje kwe igihugu gikenye mugabo gasaga abantu bari anordre hajya hari ikintu je nabambwira abantu kumva kuri ndongozi n'Imana ikigufasha ndabwije ukuri umaze kuvyiyumvamwo none je norongora abarundi nkabashoboraga yera be murazi burya hypocrisie iri mu barundi arakuburira amaso nk'umusiba umubona gutya udakorana n'Imana ndababwije ukuri biragoye mugabo iyo Imana mukorana irashobora kubwira ibizoba ukabura vyitegurira iki kibazo cy'ugwaruka ingene nakiza nkagifata mu ntoki sinzi ntawombaza ngo wabikuye hehe shaka mugende murabe mu bintu byose twapanga muri programme nta page yari irimo mugabo Imana arabona iti mu Burundi mutaremye uruvyaro rushasha ntimuzotera imbere uruvyaro rushasha rero ni hehe gwagwaruka umutahe kuronka
bose babaza ati none amahera uzoyakura. Je mu 2020 hari ururirimbo rukomeye cyane igitero n'icitabirizo cyitwa chômage mu gwaruka. Chômage none wowe uri ndongozi woje imbere yuko gwaruka gute gwose ruriko rurarira chômage urafise akazi uzoruha. Emwe ibikorwa turabifise muri leta amahera kubahemba na hacavaye mugabo nagiye kwemera neza umunsi bavuga ngo tugira tuze kukwereka resultat. Abajene mu Burundi barumvikana ari 8,000 mu ntara zose mu makomine yose. Umwe wese aririhira itike, aririhira séjour, ahazoba hotel azobamwo byose barigurira na uniforme, bose bari bambaye uniforme. Baraza amara iminsi 4 hajya mu gisagara ca Gitega bavuye mu Burundi bwose baje kunyereka ko bubifise. Umurumva umunezero nko nari ifise. Aho baza kugira ati muzehe ati je muri yari ubuntu kimfunga. Urumva mu myaka itarenga 4 ahabwira ati jewe miliyoni 5 ubu nubusa payeje igafasha. Je navuze nti hamwe nk'ubu ubushikiranganje bwose bwofata iryabije ati nguyu mutahe njanye mu mwaka uzazo ukwereka umutahe wawe ndakwereke n'inyungu muze uce mu yako dukiza. Ivyo ntidushaka kubishikako tugifise wa mutima wo gusesagura malversation économique. Ntidushaka kubishikako tukigira iturire kwa kugata umutahe wawe we watanguje bije abene gihugu mu isazo nibo bakora si wowe ukora. Wowe uri mboneza ubaje imbere ukabereka ibikorwa n'inzira bakurikira. Hanyuma iyo umwene gihugu acerewe ukumva kubabaye mugabo utagwe kuvuga uzozejo wejeje kumutesha umwanya yajiriwe yicaye imbere y'ibiro vyawe ntiyakoze ejo azagaruka kamarindwi ariko arayerera. Igihugu cyotera imbere gute? Banzumpe igiturire uhembwa n'uwo mwene gihugu nyene uhembwa kugira ngo ukora ivyo nyene ugaca uvuga ngo banzumpe aguhemba bugira kabiri kandi asaza guhemba. Babene gihugu aho bo nakureze ha nguko zivugijwe niko zitambwa kubera iki cakimoko cakera aracacibuka twaragi hanahanye avuga ngo yonkubita ngo reka hari abahora banyandikira message ngo ariko ngumiriza ibanga ibaze ntuze umuntu abimbwiye nyene kugira aje guhana ngo ariko ngumiriza ibanga bujya kugwanya igiturire. Ariko mbwira barinda bakirya uwo bicaranye ngaha abamana namwe muri diaspora mwumva vyogenda gute? Bavuga ngo we wari hariya gojya ngo ahubwo no kumurya ngo niwo muri diaspora ngo muvuze ko ari muri diaspora ngo nahora nakwa imiliyoni 5 ubu ni 10. Ikibazo cy'igiturire n'ikibazo kindaje shinga ndababwire kindaje shinga jewe niga ingere tuzogiheza. Hajya naragerageje gushikaho nk'umuntu ambwira ati je banyatse igiturire none urayafise oya akira mushire kugira ndamufate ndabe ko bomaramara akavuga ati umuntu namaye igiturire ubwo so mutego imvire nk'umuntu yafashwe n'ibihumbi 50 vrema ngo mucamanza 50 biramupfunga aragenda arava mu kazi ubu nibayerera yarekuwe muri bamwe bagirirwa ikigongo kuri 50 umutego uyumvire aho umufunction none nkaho nicari cigwa ku buryo bose bavuga ngo bagabo ubwo aya mahera nakiriye ntateze ubwo ntateze kugira hajya ariko niga ingene baheba mugabo ngo narinze ku Igipfa caburi wari Nimpongo gusa nasanze Igipfa caburiwe no mu fonctionnaire y'u Burundi kuko ntako ntagira arazi ko afatwa kandi arazi ko acayirukanwa mu mabanga akava mu kazi mugabo agapfa yaburiwe. Ndazana ngo ngira ngire formule rero mwavuze digitalization nije basishira itoroshe hejuru yiwe nzomwikurikiranira kuko murabizi ko n'abakose banje bari mu gasho. Iyumvira umuntu ntuzewe umuhanuzi waje agigiturire mwiyumvire ugo rugero
aho umuhanuzi wanje niwe ari kumweranda waberanda none abene gihugu bacavuga ati n'umukuru w'igihugu raragigiture none bakijana ingiago bamushiriye hagiyo ntabafata bajya ndazi ko bavuga ngo babanzaniye jewe ndeshigwa ari menetse narashatse kumenya ukuri gukwiye narungitse umuntu aja kuramukanya nko kwaje muri uyu muntu mugasho nahagiye kumubaza neza ati mbwiza ukuri bijya vyarabaye ngo shango twara yagazura kwere yarabimubwira gutyo gere kabisa iyo termine yakoresheje ngo twara yagazura kwere umukoseye wanje cyane ibuka cyagiye kuri bagaza yatoteza abapatiri umumama yagemuriye umupatiri apfunzwe nyina wiwe aramugemurira hanyuma mu gutaha ngo mugari ico nari nibagiye aja kubaza bajya bacunza gasho ngo nagira mbaze ngo mbega ngo afungiwe iki kugira ngende ndamuhanuye ntaza bisubire acabwira ngo urumva ngo yasomye imisa ngo kumisi y'imirimo ngo kandi ribujijwe ngo ivyo ntavyo no muhanura kuko nivyo yigiye ngo nivyo yigiye gusoma usaba muhoye gusoma imisa gushika abene gihugu babimenya ngo utegereza kujana amazi y'ikaramu kugira igituye tukigwanye ngo tugire coalition twese tugire coalition hata numwe asigayemwo urabe ko tugiture kidahera mugabe igihe kizakigwanwa n'umukuru w'igihugu wenyene ntavyo azoshobora ndabarahiye ntavyo azoshobora digitalisation ni torche ibiri hejuru sawa umufonctionnaire azi yuko aryigiturire yo kwemera digitalisation none ndazoyikora umukuru w'igihugu azogenda yikora diaspora ngo mumfashe tuyishireho ku nguvu uzovyanka rero tumugonge natwebwe naraza muri diaspora naganda bashimire hariho umwe yigeze kunyandika message arambwira yuko ari mu specialist muri byo ari muri Mozambique Douglas yanyandikiye message aravuga ati jewe ngiranze kora ico nofasha cabanza kugira diagnostic yazungurutse mu service yose arabona ko digitalisation ishoboka mugabo yarabonyemwo reticence je narigeze kuja muri obere ndicara barangaya neza ikibonane kubera ndiko vuga digitalisation turi kumwe na premier ministre iyumvire umwanya twataye uwo munsi twarataye nk'amasahane bakakugaya nyene ukutya kwimvira uti none ndabakwita amakofe cyarigiye mpora niyumvira nti hakwiye ikimoko ko kigaruka ca kimoko c'umubirigi kuko umaze kubona burya mugana nabiravye ndasubiriza inyuma nico ituma mvuga ko ari conscience ntayo tufise burya ukazobona umuntu akora ikibi ntiyigere yisuzuma ngo yihanure abari mu daimoni ukazobona guma akora ikibi bikamunanira ko yisuzuma ngo yihanura bihebe abari daimoni naho wokubita ya daimoni zo bikubisa bavuga ngo inkoni nishikira ingeso ishikira igufa gusa